Yes, ku munsi w'ejo igenekerezo rya 19 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2022 igihe cy'isaha indwi n'iminota irenga ko mike cyane niho Harmonize yishikira kuri airport yitiriwe Melchior Ndadaye abanyagihugu canke bene gihugu batandukanye bavangavanze n'abamenyesha makuru batandukanye bari bahishikiye kumbure bamurindiranye igishika maze Harmonize niyaja umwe yaje herekejwe n'aba bodyguard mubona ko kabisa ari aba bodyguard bakajije hambavu hiwe ari kumwe n'umugore we ariwe Kajala Paula. Byaraboneka ko kumburi Harmonize asa n'ubura inzira ku bwishi bw'abantu ku bwishi bw'abafana n'ubwishi bw'abamenyesha makuru bari bahari bamurindiranye igishika kuri airport harazimye abantu bamurindiranye igishika ndetse aho banamuherekeje kugeza aho yuriye imodoka ndetse n'abantu bakamuguma inyuma bagendagenda hirya no hino y'imodokari Harmonize yararimo. Amativi atandukanye harimo nka ya King TV kumbure n'izindi zitandukanye zari zihari kumbure murabona ko amakamera yari menshi cyane ntibagiye ko Igozen TV nayo yari yifatiye iya mbere kuhashika kugira ngo vy'ukuri yirabire iza ya Harmonize mu gihugu cy'u Burundi. Murabona ko kugira ngo yiyereke abafana neza bamubone ko yamaze kwishikira mu gihugu cy'u Burundi byaragenze neza aho ndetse yaciye anaja no ku modokari hejuru kugira ngo nawe afashanye n'abafana kumbure baje kumwakira ku kibuga c'indege ababona neza nabo maze bamubona neza. Nongera shimira abaririmbye kumbure bifadikanije n'abafana canke n'abamenyesha makuru kuja kwakira igihangange cyo mu gihugu ca Tanzania ariwe Lolilo ndetse n'umugore wiwe aho bari bishikiye kuri airport bakira umustar mugenzi we ariwe Harmonize. Muri ako kanya nyene haci yatangura gupostingwa amafoto ku ma Facebook agiye bavuga ko Lolilo ivya kora ngo bidashimisha abantu canke abafana biwe ariko nkanje Enipro novuga ati much respect to you Lolilo kubwira kumburi ku rukundo n'ubuntu usanzwe ufise gukwakira bagenza we babaririmbye babavuye mu bindi bihugu canke bavuye mu makungu. Ntivyarangiriyeho igihe cy'isaha imwe z'umugoroba conference de presse yacija kubera muri Zion Hotel aho kabisa ama media atandukanye yari yahishikiye kugira ngo vy'ukuri twumve amajambo Harmonize aje atuzaniye kumburi n'ibintu bitandukanye tutari tumuziko. Reka kumbure ntabarambiye dusimbire hariya muri Zion Hotel aho yatwibwiriye amajambo menshi ndetse anatubwira na vyinshi kubijanye n'umuhungu we niko no bivuga Ibra aho novuga ko ari we muhungu kabisa muziko ari karabikora neza. Naomba tuwa nangu wa kuenzi nangu wa maneno tofauti kwa jitu kama Konde yuko hapa na kesho wasatamika asubuhi kesho kwa chai ya nguvu gari ya kutosha kwa jibu wale wamezana kiwa kwa na ene ya kutosha sababu it's gonna be a movie man. Mshukura msaiku mshukura organizers team promoters for putting this together. Nina maana kubwa sana kwa sababu I remember my last time nilipokuja hapa kuja second home kwa ni 2 years ago if I'm not mistaken. So tulipokea scenes nyingi tofauti wana kuja lakini tunamliwa kwa right time na wakati wa Mungu ndo sahihi. Lakini hiyo kitu lazima sahihi still come disappointment zako wakati wa so we thank God, we have BT. We thank all the sponsors for putting this show together. There's no show without sponsors. Kwanzia agents, company, book tickets. She said travel to Ba! She said travel, oye! Oye! Harmonize les filles à la yeah, so it's a brand new trust. So shout out to them. Big boss man himself. And the whole entire team. Shout out to my brother, the chief for putting this together. It's gonna be crazy, man. And everybody, Yibyo and Shabari,
you guys always make it bigger. So people, so we're so glad to be here. Na tunamshukuru Mungu na tumuombe atuamshe salama ili kesho tutashindika. Mara ya kwanza malasa nilipokuja tuliperform sehemu ambayo nasema watu wengine kwa siku watu walikuwa nafasi the place was very big. Ilikuwa ni kubwa lakini Konde Gang FC uhuru wa kweli kuliko sehemu yote. More than any Tanzania msali. Yes sir. Konde Gang FC uhuru ni kama chimbuko lake. So nadhani kesho stadium itakuwa ni hatari. So kama hujanunua tiketi yako basi when you see this if you're going to get your ticket sasa ufike pale na shughuli zilizofunguliwa ufike bila sababu wote geti yamefungwa tiketi zimeisha wote na usubiri. So natumaini kila mtu atakuwepo kesho. On behalf of the KMC, on behalf of Konde Gang, CEO, the boy nakaribisha sana. Even super excited. So, when is the sound to the sound? That's in Lakini twende mpigi makofi. Na kila wiki kama if you took your minutes and watch this, just know that you're part of the family. Nobody will rush you, nobody will support. I know you guys spend a lot of money putting data, your videos, your interview, just to see me and talking to you. So it's a blessing and just know that I count you like one of my family. Na kusaidia kama familia yangu kabisa, sababu kama unaweza kuweka pesa kwenye simu kabisa, kama waandishi wa habari wote mnaacha kazi zingine mkaja hapa, it's easy for family. So I do appreciate that. Nobody without your support, nobody without you who's watching this right now, nobody without you. We're about to record today. If you don't record and send it to my fan, I can't be happy. So I'm here because of you. You know what's up. And what's up, ndio msizeti wa kutoka. Naweza kusema kumekuwa na ups and downs kidogo. Nimepata mengi. Nani anaweza kusema kwamba au kueleza kwa Kristo kusema kwamba fanya haraka Harmonize amechoka. Naomba nirekebishe tu. Mimi sikuchoka mbele ya mambo sana. But mwambie yeye kwamba tufanye haraka inawezekana watu wanasubiri sana hapa hii sana kama amechoka. Sababu na kazi ninazofanya. So I do appreciate you guys for waiting me. Haikuwa malengo yangu kuchelewa, nisije kuchelewa, especially when it's come to work kwa sababu hiyo kazi yangu ndio. So I apologize for that. Kulikuwa na ups and downs, kulikuwa na mambo mengine na so far we're good, and let's put our energy together and we take from here. I want you guys to go and tell all my fans what's up, man? So crazy, kesho itakuwa ni hatari. So waambie wana wote wamnyamweze mzima hapa na full energy. Let's do this tomorrow. Yes sir. Ninaomba niishie hapa. Thank you so much. Big up my man. Twagira dusabe imbere y'uko nk'abandi bantu babiri babaza dusabe banko basponsorije cyane niko bari kwagira na competition ntabwo bari kwagira amatike n'abagere Bakori Moti,
tukaba twarashyigikiye icyumviro cyo kuzana Harmonize muri summertime kugira ngo bashushe guha ibice ubundi duhereye abanyagihugu tukaba twarashyigikiye rero hanyuma natwe twashyigikiye gusa mu gufata ku bunini tuganije n'umuhanzi senga ahandi ariko kandi turashaka ko babwira n'abandi bamenyesha yuko amatike yo kwinjira muri concert ari amatike ya 10 000 francs bakoguye inoti yarabahaye reduction yarabagabanije ku bice 30%. Sikura yuko umuntu wese kandi twatanguye kugurisha kuvuga ngo ejo gitondo uzoshaka kwigura azotwegere ku bigo bya bankomu azotwegere kuri gishe iri kuri gare du nord murahazi abari muri sud barashaka kwegera kuri gishe iri kuri kira hospital murahazi no kuri siège nk'uko zirabwira bankomu kugira ngo bashobore kwinjira amatike yo kwinjira muri événement Harmonize avec Konde ku giciro kigabanije kuri 7 000 francs barishe bakoresheje bakoresheje n'abato basanzwe bose bakoresha inoti mu mushya kwibugurira tukabafasha hanyuma bitagenda neza kuvuga ngo iki giteramo rero abatunganije turabakenje kandi turababwiye ko twabashyigikiye impande zose namwe nk'abamenyesha amakuru tumenyeshe abanyabujumbura n'imicungararo n'abandi bose babishaka bashaka kuza ko kwinjira mwumva yuko itadini ariko akarusho uturetse sikia ujamapate Yeah, for sure. Almost the same ones to do the around sure. We make some music. It's just a matter of time. We're family. Dex kirako tukapata byose. Okay. Mimi naitwa Star Boy, Star TV 257. Naomba neno moja nitumie lugha hii ya Kirundi. Sawa. Swali langu. Bota kujua kama mimi naongea Kirundi au sio? Konde sema Kirundi. Sema Kirundi tusikie mzee. She have a lot of questions. He has a atakuwa mdogo. Sasa ulikuwa nataka hiyo shida imeisha wapi? Sababu nasema kwamba Warundi na Watanzania yadesema Tusiongee tu kwa nafasi zile ya kuimba ni ndogo. Imeisha. Harmonize iluka leo kusema Kirusi. Ona jama toa hiyo spotlight baba.
Alright, kwanza kabisa, as you know, tunasikia hapa miaka mingi, almost 3. Miaka mingi niliweza kuperform nyimbo ambazo sijawahi almost 2 hours on stage. If I just perform, Ini kwa napata vizuri. perform last time. Mfano, Ayo reni zisha watafute basi wana. Kwa zime reni zao. So Afro East performer. Kistega Afro East high school album. So you can see tomorrow is going to be good. I'm super excited. It's more than Inshallah. Thank you so much. I appreciate you. Yo, don't leave us, please.